Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Iradiyo ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Urakoze Frederike, turayahera kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Indege ya mbere yari gukura abimukira ba mbere mu Bwongereza ikabajana mu Rwanda yarasibijwe ejo ku munsi wa kabiri ku munota wa nyuma. Igitigiri ca mbere c'abari kuza ni indege ya mbere cavuye ku 130 kigabanywa gushika ku ndwi ejo ku wa kabiri, hanyuma ku munota wa nyuma nta numwe yemerewe kurira indege kubw'ingingo yafashwe na sentare ya Buraya ijejwe agateka ka zina muntu. Sentare ya Buraya y'agateka ka muntu ivuga ko atacemeza kihari ca kazoza kabo bimukira mu bijanye n'amategeko mu gihe bazoba bari mu Rwanda. Iyi ngingo ije guca iyi nkokora leta y'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, inyuma yaho umushikiranganje wiwe w'imigenderanire Liz Truss ashimangiye ko uko bigenda kose na bake babwirizwa kuja mu Rwanda. Iyi sentare ifise icicaro muri Strasbourg mu Bufaransa yafashe ingingo yihuta yo kubuza ko umugabo w'umunya-Iraq asubizwa muri Iraq kuko ashobora kuborezwa igufa. Yasavye kurindira gushika amasentare yo mu Bwongereza afashe ingingo ya nyuma mu bijanye n'amategeko mu kwezi kw'indwi kuza. Keya Kale ni ishiramwe ry'abagira neza rikorana n'impunzi mu Bwongereza, Ubufaransa no mu Bubiligi ryavuze ko iyi ngingo ishobora gufatwa no kuraba bandi bimukira bateguwe gutwarwa mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yari yamirije kure abanegura u Rwanda ko atari igihugu gikwiye kwimurirwamwo abo bimukira kuko runegurwa ko rutubahiriza agateka ka zina muntu. Abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda baribagije nimba kuzana abo bimukira ari ingingo ibereye bivanye n'igitigiri kinini c'urwaruka rushomereye mu Rwanda. Muri abo banyepolitike Madamu Victoire Ingabire n'umukuru w'umugambwe Dalpha Umurinzi. Ubwongereza nibwo navuze nibwo burimo kwicara amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi. Ntabwo bagomba gufata umuzigo ngo bawuhurikire ku Rwanda. U Rwanda dufite ubushobozi bukeya bwo kuba twakwakira impunzi kuko ziriya mpunzi hari ikintu abantu barimo kwirengagiza. Iminsi ya mbere nibyo Ubwongereza buzatanga amafaranga, nyuma y'imyaka 5 igihe Ubwongereza butongeye kubishyurira tuzabagenza gute? Kuvuga ngo tuzabaha akazi njye mvuga ko ari ukwirarira kuko tuzi ko dufite ikibazo cy'uko nta mirimo ihari n'urubyiruko rwacu rufite ikibazo cyo kubona akazi. Muri Afrika kandi Somalia yagiriza Kenya kutubahiriza ubwigenge bw'igihugu cayo inyuma yo gutumira intumwa y'intara yiyonkoye Somaliland ejo ku wa kabiri mu mubonano i Nairobi. Ambasade ya Somalia i Nairobi yavuze ko ambasaderi wa Somalia Mohamud Ahmed Nur yaciye asohoka ahari ko arabera iyo nama kubera yatumiwemwo intumwa ya Somaliland. Ibi bibaye haheze iminsi perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yitabiriye ibirori byo kwimika perezida mushasha aheruka gutogwa muri Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Ni mu gihe ivyo bihugu bihitiye bitarabana ryiza mu migenderanire. Somalia yahagaritse imigenderanire ya kidiplomasiya na Kenya mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2020 inyuma yaho Kenya yakiriye abategetsi ba Somaliland, ariko mu nyuma barumvikanye kunagura imigenderanire mu kwezi kw'indwi umwaka uheze. Ntaco abategetsi ba Kenya baravuga kuri ivyo byavuzwe na Somalia ejo ku munsi wa kabiri. Muri Afrika kandi muri Mali, umusirikare arongoye Mali Assimi Goita ejo ku wa kabiri yarakiriye intumwa idasanzwe ya Perezida Joe Biden ijejwe ibibazo by'abafashwe nk'imbohe Roger Carlsten. Ni mu gihe abanyamerika babiri bakigizwe imbohe mu karere ka Sahel. Nta makuru yatanzwe ku byavuzwe muri uyo mubonano hagati y'abo bategetsi babiri. Jeffrey Wodk yakora mw'ishirahamwe ry'abagira neza
yakorana n'abanyagihugu mu kigwati ca Abalake muri Nigeri igihe yanyuruzwa ku itariki ya 14 y'ukwezi kw'icumi 2016. Amakuru ava mu bajejwe umutekano muri Nigeri avuga ko yoba yaciye atwagwa mu gihugu kibanyi ca Mali. Umubikira nawe Swelene Tenson w'imyaka 83 wo mu muryango w'aba Marianite yanyurujwe n'abitwaje ibigwanisho mu kwezi kwa 4 2022 kuri paruwasi katolika y'Yalgo ni mu buraruko bwa Burkina Faso. Nta numwe yiyemereye ko yamunyuruje. Abandi banyamahanga banyurujwe mu karere ka Sahel barimwo abava mu Budagi, Australia, Ubutaliyano, Romania hamwe na Togo. Hano muri Leta Zunze za Amerika ubushuhe burenze urugero bwaragaragaye mu bice byo hagati n'uburengero ndetse no mu manuko bwa Leta Zunze za Amerika, aho bwageze kuri dogere zirenga 100 i Chicago muri leta ya Illinois. Ibisagara byabangamiwe kuruta ibindi byashikanye dogere 105 Fahrenheit, no kuvuga dogere zirenga 40 za Celsius. Abanyagihugu basabwe kuguma mu mazu yabo kugira ntibahure n'ingaruka mbi zijanye n'ubwo bushuhe bishobora gutuma amagara yabo ahungabana. Ubushuhe bwatanguriwe n'imiyaga y'ibihuhusi hamwe n'imvura nyinshi muri ivyo bice bibangamiwe kuruta ibindi, aho hari ku munsi wa mbere. Abantu barenga 400 bamaze umuhingamo w'ejo kuwa kabiri batagira umuyaga nkuba. Aloyize Bigirimana, urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino udushikirije. Murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranye na i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turi kandi no ku rubuga rwacu rwa internet www.radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Ntabwo bagomba gufata umuzigo ngo bawuhurikire ku Rwanda. U Rwanda dufite ubushobozi bukeya bwo kuba twakwakira impunzi, kuko ziriya mpunzi hari ikintu abantu barimo kwirengagiza. Iminsi ya mbere nibyo Ubwongereza buzatanga amafaranga, nyuma y'imyaka 5 igihe Ubwongereza butongeye kubishyurira tuzabagenza gute? Uyu ni Victoire Ingabire yarongoye umugambwe Dalfa Umurinzi utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda. Umukuru wa komisiyo ijejwe imigenderanire n'amakungu muri Sena ya Leta Zunze za Amerika ariyamiriza ico yise inyifato y'u Rwanda mu gufasha umurwi witwaje ibigwanisho wa M23. Idonido y'amakuru ni mukanya ntihagire aho muja. Amakuru yerekeye akarere ka Afurika y'ibiyaga binini. Umukuru w'umurwi ujejwe imigenderanire n'amakungu muri Sena ya Leta Zunze za Amerika ariyamiriza ico yise inyifato y'u Rwanda mu gufasha umurwi witwaje ibigwanisho wa M23. Senator Robert Menendez abicishije ku rubuga rwa Twitter yasavye isi yose guhuriza hamwe mu kwiyamiriza ico gikorwa. Temistocle Mutijima araduha ibindi kuri inkuru. Muri iyi nyandiko ye ngufi kuri Twitter, Senateri Robert Menendez aravugamo ko inkunga u Rwanda rurimo gutera umutwe wa M23 ugaba ibitero ku basivile, ku basirikare ba Loni bashinzwe kubungabunga amahoro no ku gisirikare cya Congo FARDC mu burasirazuba bwa Congo idakwiye kwihanganirwa. Senateri Menendez agasaba ibiro by'uhagarariye Amerika muri Loni, ubuyobozi bwa MONUSCO ndetse n'ibiro bishinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika gukora iperereza ryihutirwa kuri icyo kibazo no gukurikirana ababifitemo uruhare. Ku rundi ruhande ariko, umuvugizi wa leta y'u Rwanda Madamu Yolande Makoro yamaganye ibivugwa na Senateri Robert Menendez, ahubwo amushinja kubogama. Madamu Makoro nawe abinyujije kuri Twitter yavuze ko kwihutira gufata uruhande vuba gutya bitiza umurinda amakimbirane n'umwuka mubi, ahubwo ko ubusesenguzi bwimbitse kandi butabogamye ku bibera mu burasirazuba bwa Kongo ariwo musanzu ukenewe mu gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Uku guterana amagambo kuri Twitter hagati y'umuvugizi wa leta y'u Rwanda na Senateri Robert Menendez ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Sena ya Amerika bije bikurikira ifatwa ry'umujyi wa Bunagana bikozwe n'abarwanyi ba M23.
Mu itangazo ry'igisirikare cya Congo FARDC ryavugaga ku ifatwa rya Bunagana ryasomwe na Generali Ekenge Sylvain, umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru ubiyobowe mu buryo bwa gisirikare, Congo yongeye kwikoma mu Rwanda ko ari rwo rwafashe umujyi wa Bunagana. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés. Nyuma yo kubona ugutsindwa gukomeye kwabo gifasha gisirikare cy'u Rwanda kuri inshuro cyafashe umwanzuro wo kuvogera imipaka yacu n'ubusugire bw'igihugu cyacu, kigarurira umujyi wo ku mupaka wa Bunagana kuri uyu wa mbere tariki ya 13 z'ukwa gatandatu 2022 ahagana saa moya za mu gitondo. Ibyo bikaba bigize igitero kitari cya mbere bagabye kuri Kongo. Kubw'ibyo igisirikare cya Kongo kizemera ingaruka zose bisaba mu kurengera igihugu. Nyuma y'aho iri tangazo risohokeye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, igisirikare cy'u Rwanda nacyo cyasohoye itangazo rigufi mu nteruro imwe rigira riti: igisirikare cy'u Rwanda kiramenyesha abaturage bose ko ubusugire n'umutekano by'abanyarwanda cyo kimwe no kutavogerwa k'ubutaka bw'u Rwanda birinzwe, kandi RDF izakomeza gukora ibishoboka ku buryo ibitero byambukiranya imipaka bigabwa ku butaka bw'u Rwanda bihagarara. Hagati aho umutwe wa M23 wo uhakana ibyo kubufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda, ahubwo ugashinja igisirikare cya leta ya Congo FARDC kwifatanya n'umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda za FDLR n'indi mitwe y'imbere mu gihugu mu kugabaho ibitero. Mu itangazo zasohoye kuri uyu wa mbere zigamba ko arizo zigenzura umujyi wa Bunagana, inyeshyamba za M23 zatangaje ko zidafite intego yo kugira ibice zigarurira, ko ibyakozwe byari mu rwego rwo kwirwanaho mu gukumira ibitero by'ingabo za leta. Muri iryo tangazo M23 ikaba yasabye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi gusubira ku meza y'ibiganiro mu gushakira umuti ibibazo by'amakimbirane byo mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora leta ya Kongo yamaze gutangaza M23 nk'umutwe w'iterabwoba ndetse ko nta biganiro ishobora kongera kugirana nawo. Kuva ibitero bya M23 byubuye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, umwuka mubi w'intambara ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda n'umuturanyi warwo wo mu burengerazuba Kongo. Impande zombi zishinjanya gushyigikira abagamije guhungabanya umutekano wa buri ruhande, ndetse buri gihugu kigashinja ikindi kurasa ibisasu bya bombe ku butaka bw'ikindi. Dukubitire mu Burundi, aho mu gisagara ca Bujumbura ejo ku munsi wa kabiri hatanguye inama y'iminsi ibiri ihuza ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini CIRGL. Iyo nama ni iyo kurabira hamwe uko ikibazo c'amahoro n'umutekano cifashe muri ako karere. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda. Iyo nama iriko irabera mu gisagara ca Bujumbura yitabiriwe n'intumwa za leta y'u Burundi, iz'u Rwanda, iza Uganda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abahuza bikorwa baturutse mu bihugu 12 bigize iryo shirahamwe rya CIRGL. Leta y'u Burundi yakiriye iyo nama imenyesha ko muri rusange amahoro n'umutekano bihari, bakizera ko n'ahari ibibazo by'umutekano bizoterwa umuti vuba. Bernard Ntahiraja ahagarariye iryo shirahamwe mu Burundi akamenyesha ko iyo nama y'iminsi ibiri abayigize bazoyabira hamwe ku kibazo c'amahoro n'umutekano cifashe mu bihugu bigize iryo shirahamwe. Bernard Ntahiraja yamenyesheje ko naho bitameze neza muri kino gihe muri kano karere bazobitorera umuti. Amenyesha ko abanyagihugu bamaze gutahura ko atamutekano ataterambere rishoboka. Nubwo mwokumva yuko hirya no hino hari ikintu kitameze neza, ariko igikuru nuko ari intumbero n'ihangiro yuko abansi canke abantu bahungabanya umutekano abo atakibanza bafise muri kano karere, kandi abene gihugu n'abakuru b'ibihugu n'inzego zitandukanye ndetse n'abantu bifuza kudufasha tubafashe ko badufasha muri ubwo buryo bwo gushigikira amahoro, kuko atamahoro ataterambere twoshikako. Frederic Bamvugiyumvira yigeze kubicegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi aratangazwa n'imvugo y'umutegetsi w'u Burundi. Amenyesha ko ikibazo c'amahoro n'umutekano muri kano karere k'ibiyaga binini kiri kure nk'ukwezi, mu gihe igihugu ca Kongo kikirangwamwo imigwi yitwaje ibigwanisho. Uyavuga uko arazi neza yuko muri Kongo ahingwano iri kwirabera si kure cyane y'u Burundi. Jewe nibaza ko azi neza yuko atamahoro hari, mugabo nta kundi ari bugire, kubera ko yovuga ibitari ivyo yobibazwa. Naco gituma rero ntabovuga ngo hari amahoro, kandi siniteze ikiva muri iyo nama kuko harabaye ibintu byinshi batigeze bashobora. Ku kibazo c'uko ibijanye n'umuhari M23 uri kuragwana mu gihugu ca Kongo vyoba biri mu vyo baziga, Bernard Ntahiraja yishuye agira ati:
iyo abantu bakoranye rero sino kubwira ngo iki ntikiza kwigwa canke iki, ariko ibintu byose birafise ababijejwe n'inzego bicako n'ingene baca batanga icegeranyo c'ivyavuyemo. Iyi nama ku bisanzwe ijejwe kuvugana ku mugambi wo kwigisha amahoro mu nzego mu bene gihugu, ariko rero iyo abantu bakoranye ko nababwiye bashobora kuganira vyinshi. Ku bijanye n'uwo muhari nyene wa M23 Yasir Mohamed, icegera c'umunyamabanga nshingwabikorwa wa CIRGL yasavye abagwana gushira ibigwanisho hasi bagashira imbere ibiganiro. Il faut entendre l'appel du pays. Nukumva kamo kajanye n'amahoro n'umutekano, kuko n'abanyagihugu bacu, abana, abakenyezi bamerewe nabi kubera izo ntambara. Turabasavye bumva kamo k'amahoro tubateye, bumviriza imvuga kuri, abahuza bifuza umutekano n'amahoro, kuko twese twifuza amahoro n'iterambere muri kano karere kacu. Frederic Bamvuginyumvira abona ko ico kibazo ca M23 casa n'icacureshe mu mwaka wa 2013 co kwigwa mu mizi bakamenya nyabona igituma kiguma kigaruka, hanyuma hagatoga umuti burundu. Tubibutse ko abagwanyi ba M23 bamaze indwi zibiri bariko baratana mu mitwe n'abasirikare ba Kongo. M23 ibicishije ku muvugizi wayo Wiringoma ikabimenyesha ko imaze kwigarurira umuji wa Bunagana. Izo ntambara zikaba ziteje umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwibugo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda abona shaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mie kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Kurundi amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu n'agateka k'abafungwa asaba kw'ingingo yo kurekura abanyororo bagirizwa ivyaha bito bito n'abahejeje igihano borekurwa bakidegemvya. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Thierry Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro urongoye shirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abafunzwe n'imiryango yabo Jean Marie Nshimirimana yahaye abamenyesha makuru Bujumbura yamenyesheje ko bashima ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abanyororo baregwa ibyaha bito bito, agasaba abajeje ubutungane kwitaba ku kamo k'umukuru w'igihugu kugira ngo ibitigiri ndengarugero by'abafungwa bigabanuke. Babandanije barekura abo bakeya ntivyoba bishimishije kuko abantu 111 barekuwe mu bantu bashika 4,000 turumva yuko hakiri agahaze. Niho natwe tuvuga tuti by'ukuri turavye ibitigiri biri mu mabohero barakwiye kumva ko kamo kanyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'ubutungane. Jean Marie Nshimirimana anasaba ko agateka k'umugore n'umwana bafunzwe kubahirizwa na cane cane abana bavukiye mu munyororo bakarekugwa. Bajya abana babapfunganye na banyina n'ahantu je nabaye imyaka 12 mu gasho si ahantu heza, hari ingeso nyinshi, hari abantu babavuye mu mico itandukanye. Rero si vyiza yuko bajya abana boguma hajya ahantu. Ijwi ry'Amerika ryanavuganye ku murongo wa telefone n'urongoye ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu n'agateka k'abafungwa APRODH Pierre Claver Mbonimpa nawe ashima iyo ngingo yo korohereza abanyororo, agasaba ko byokorwa hisunzwe amategeko ntihabemwo kamwana wa mama nk'uko byahoze ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Umuntu basangiye umugambi nk'abanyoro ba politike cyane nk'abagiye muri niyamamazo mu 2015 nk'abo bantu baca bitwa abantu bamwe baruhebwa no kuraba batahaba cyane ari umuntu ari mu ishyirahamwe rya politike yatanga agataka muntu kugira rikugwe uca usanga bitiye kubera usanga uwo muntu ariko araduza
n'abahise iminyororo bayikurwa nawe tugira tuti akamwana wa mama kama kagiyemo. Umunyamategeko Janvier Bigirimana yanonosoye ibijanye n'amategeko kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika wasanga kuba hari abanyororo bahawe ikigongo n'umukuru w'igihugu hakaba haheze amezi ashika kuri 6 bataratunganirizwa bariko bararenganywa. Ko iyo umuntu yamaze kugirirwa ikigongwe ijoro rimwe amajoro abiri ashobora kurara mu munyororo aba ari amajoro aba ari misi y'akarenganyo. Twebwe rero tukavuga yuko abajejwe gukurikiza amategeko cyane cyane w'umushikiranganje w'ubutungane bakwiye kwikubita gashi iyo umukuru w'igihugu yavuze yuko abanyororo barekugwa bakarekugwa mu mwanya wa vuba kandi bakarekugwa hisunzwe amategeko atakuraba ngo umuntu yari mu mugambwe ushankuriya. Kwigenekerezo rya 31 rishiri rya mbere ry'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2022 niwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaza ko abanyororo bagirizwa ibyaha bito bito bazorekugwa. Mu ndwi iheze hararekuwe abanyororo bagera ku 111 by'agateganyo bagizwe n'abagabo 106 hamwe n'abagore 5 mu ibohero rikuru rya Mpimba yo mu gisagara ca Bujumbura. Abarongoye amashirahamwe aharanira agateka k'abanyororo bakavuga ko ibyo bitigiri bikiri bike cyane ugereranije n'ibitigiri birenze urugero by'abafungiwe mu mabohero yo mu Burundi, aho ubugenzuzi bw'amabohero butangaza ko abanyororo bakira bashitse ku rugero rw'amajana 3%. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika.